ndabinginze umuntu wese ari muri iyi groupe jewe umuntu abarize jewe maze iminsi 3 nugaranye nta connection mfise nta kintu na kimwe mfise n'ubu sinzi ingene mbonye akawifi kaguyemo sinzi iyo kavuye ni Imana nyene kuva ejo ndi gusenga ngiye mbona akawifi kitamo kugira ntanga ubutumwa narabuze n'uwongurira amayinite nukuri ndabinginze banzaniye igipolisi ngo kintware igipolisi kiranka kibabwiye ati umukozi nta kosa afise ni mu mutware kuri office nimba mutamukeneye kuva uwo munsi rero canke muduha ivyangombwa tumutaburiza itike yitahire baranse gutanga ivyangombwa kuva uwo munsi rero je ndugaranye ni muntu abarize hashoboka hose narasize ubutumwa kuri ambasade hose ndatanga na visa ndatanga byose kubera ta connection mfise nta butabazi mfise ndabinginze. Uyu muntu atabaza niwo atumye wewe undondera bimeze gute rero? Uwo muntu atabaza niwe atumye ndakurondera jewe ndamusanze muri groupe baje abandi bambwira ngo baciye kuri ambasaderi nta nyisha arabaha ngo ikintu dusaba uwo tuvugishiriza iyi office yitwa Janine Sabiraguha izina no Rwanda ribona Sabiraguha uko yitwa rero ikintu dusaba ivyo bimeze gute amajambo makeya kuko ibintu bikwiye nawe uravyumva wewe amakuru ufise uko bangana kose ameze gute? Amakuru yiwe do office nuko yagwaye avuye kwa muganga maze gushika agashika mu rupangu badaswe guhuza nabo bantu yakorera cyo baciye bamwugarana bamaze kumwugarana yagerageje gutabaza ambasaderi igipolisi umva ko caje tubwira kimukura aho hantu bakimana ivyangombwa vyiwe umva igipolisi nashishwa gutwara atagira ivyangombwa bamaze batuma ko bagashika aho hantu rero wari ko ratabaza niba mutabarize barabe ko yo bomukura aho hantu urumva kumara iminsi 3 udafungura ni kibazo kandi ugaranye kandi maze iminsi urwaye ico dusaba rero wewe two gusaba yuko tuvugishiriza iyo office yamutanze kuri abo bantu tukaraba ko ari cyo yokora nk'ubutabazi igatumiza kumutora ikamutwara kuri office. Warungitse nimero zayo ziriko ngaho nyene zandishe ko office. Okay, mbe nta agence yamurungitse muzi iziya zo mu Burundi canke usivye iyi mwampayo muri niyo muri Arabia? Yo muri Arabia rero niyo yamutransfer aho hantu. Nizo mwampaye sindayandikira. Uze kuraba muyivugishe rashobora kuguha inyishu bagashobora kuza kumutora kuko naheruka ngo bari bagize bashwanye bacha babasaba ko bamusubiza kuri office. Umva ko ata connection afise nta kwataza office ngo mutore. Mga office maze kumumenya irashobora kugira inguvu ikaza kumukura aho hantu. Birumvikana. Kuko ari mu bakera baje mu kinwabi. Ari muri aba bashasha. Mugabo ni bamwe bari mu makontra ariko. We yari muri kontra. Hariho abaje kera nivyo bari muri kontra nubwo babaje mu kinwabi nyene mugabo bimwe vya batarongeka na leta yaramagendera mugabo anaho nyene amakontra bukira ko uri muri kontra gusa ikingenzi ni kuko umuntu afise igama nk'iyi turiko turerekana ngaha no kuvuga yuko abafise uburenganzira bwo gukomeza kugira kuko urumva iyo office ubwa mbere yaragiye arakora ahantu hambere kontrera yiheza bamusubiza kuri office office imusabira indi nzu office niyo yagumye imutransfer umva kontra ya mbere yarayihejeje imyaka 2 aravayo baramutahana bamutwara kuri office cyayongera impundi mu boss ko bimeze muri make ntangwana nafise rero gusa niko
ahantu akorera baze kumufasha ngo asubire kuri ofisi nta yindi ngorane afise. niyo ngorane afise urumva batuma bamusubiza kuri ofisi canke bakemerera ico gipolisi kikamutaburiza itike kikamusubiza mu Burundi. Ibi birumvikana, reka tubikore. Sawa rero murakoze Karimani bahezagire ongera imigisha noneho twamugisha mazina y'umwanje. Urakoze cyane, ibi biroroshe rwose. Urumva iyi gamba ndayibona, hanyuma ari muri kontra, asaba gusa ko dukontagita office tugakontagita noneho nk'ibi Na madame wiwe. na madame wiwe tagiye okay, byose turabikora. Je ndumva nta nabyishino renza ko gusa buri gihe ndashobora gutanga ubutumwa ku bantu nk'aba. Abantu nk'aba nimba hari undi muntu adukurikiye ari muri situation nk'iyi, iyo ugize imana ukabona igipolisi kiraje ahantu herereye, kirazira ko kigenda kitagukemuriye ibibazo vya ofisi. Nkaha ko polisi yari yaje, uwo mugore yari guca yigira umusazi gushika naho igipolisi kigenda sinemera gusigara ngaha akavyanka mbo akabwira igipolisi ibintu bibiri, ni banduke kuri ofisi canke ni bantaborera itike. Yari bari gusubira inyuma ikibazo gikemutse. Ngaha rero bashaka yuko yicwa n'inzara canke agatoroka kiruka akimenya wenyene bobo bitabagoye. Burya ngaha nta kindi kintu, nta yindi ntumbero bafise. Ikibazo nuko basohoka yugaranye. Hari niwe yahora aza gusumira nabo arahamenyereye. Uwo yaja mu isoko byose niwe bibakorera. Jewe sinumva umuntu aba yamugaranye, mugabo yari yatubwiye aheruka ko ari umukobwa wo kumutama yo yaraho. Nibaza ko we yamugaranye. Uwo mutama n'uwo mutamakazi bose abambika pampers. Bagenda baronka ingufu zo kugarana umuntu gute, umuntu wambika pampers. None bamugaraniye hamwe n'abo batama ariko bamugaraniye mu mushumba ciwe. Wewe umva bamugaraniye hamwe n'abo batama. Niwe yabategura ibifungurwa byose no bibaheza. Akasha bamugarana akacamana list tatada. Wumva yugaraniye hamwe n'abo batama aho yagituma ajya kuvyabo batama bajya. Birumvikana. Ariko aba bantu ni inkozi z'ikibi kweli. Ibibazo. Mbo reka ndagushimire kugira ngo tunyarutse kuko urumva ko ari urgence, turaba ukuntu twabigeza aho bibwiza kugera bamutabare. Sawa murakoze ndabashimiye. Nimba ataco wongerako. Ongerako ari guheza igice nongeye konyesha. Urakoze. Inshuti zanje akanako nyine murumva ko nta kintu kiba gitoya, murumva ko n'ibitaba byoroshe. Uyu muntu murabona ko bitoroshe. Hano hariho na pasiporo yiwe ariko ntiboneka neza, ariko murabibona byose ko ari ngwibi n'umurundi kazi gusa ntiboneka neza pasiporo yiwe. Niyo mpamvu twakomeje kubereka ijya igama yo yiboneka, ariko reka cende bashimira ko mushoboye gukurikira kino kiganiro kigufi. Abantu nk'aba none mwe mubona twoza tubatabariza gute? Rega nzoza ndabasaba intererano namwe abantu banje. Andika muri commentaire umuntu nk'uyu nk'umurundi kazi yimushika ibintu nk'ibi nka wewe umuntu uri muri Saudiya umuhanura ko yosha bigenza gute, canke jewe ni munyongere nanje ubwenge. Abantu nk'aba nazo ndabagira gute? Je nk'ubu ngomba ce mpamagara inabuja ko nimero bazimpaye mpamagare iyo ofisi nongere ndabihe n'ubuserukizi bw'abarundi ndabereke n'ivyemezo ko inkuru iri correct. Turabikobasha badutabara. Reka nshimire buri gihe namashimira abantu mukurikira uru rubuga. Daniel Mugisha, gutabaza ufise ingorane hiyongeka audio iri mu mwirondoro wawe, amazina yawe, iyo uvuka, so na nyoko, intara, ikomine n'umusozi, ukacuvuga agence yagusafirishije, ukacuvuga igihe yagusafirije uva mu Burundi gushika muri Arabia, ukacuvuga amezi ukoze, ukacuvuga n'ingorane ufise, ukacuvuga n'ikintu wakoze kugira ngo izi ngorane zihere kikanka. Kuko twebwe umuntu aza ngaha ubwa nyuma muhera ngaha iwacu, kuko twebwe ntidukora muri ofisi, ntidukora muri ambasade wapi. Mugabo ibintu gusa
dukora na ambasade irabibona na ofisi irabibona n'Uburundi burabibona urumva ibintu dukora tunabashimira ko babigira ko reaction iyo tubibahaye umuntu dutabariza baramufasha kandi ibintu bikomeye cyane rwose je ntacyo norenza ko usibye kubashimira murakoze